Hello bakunzi ba Eric Burundi TV, ndabaramukije mwese aho muherereye, amahoro y'Imana akomeze kubana namwe mwese. Ano masaha nuno mwanya ndagutumiye kandi subscribe mutabwa kandi subscribe hama ibiganiro byacu byose bya Eric Burundi TV umaze ukabikurikirana ku mwanya nyene. Ndakubwira ati nje Simba from Sydney ntari mu manuko, nkaba ndi kumwe na Pida Pero, umwe mu baririmbyi navuga ati bamaze igiringo kinini mu gaskini cyane bari muri entertainment. Arafise news nyinshi cyane nashaka kubashikiriza kuva kwa Pida Pero, Mr. Masauti. Yes. Brother, karibu cyane mu kiganiro. Thanks sana bro. Ya Pida Pero. Yes bro. Hacigiye kirekire cyane kubona. Bisiguri. Kuvuga je ndahari. Geke nta geke ndibaza giheza. Oya mugara cenka amezi 3. Aracenka amezi 3 natani insonga ariko kirazindi. Kuri Pida Pero twabonye mu ndirimbo nka Bakinami. Kuri Pida Pero twabonye ku ndirimbo zagiye zikurikira. Ariko aujourd'hui kubona wicaye inkiringo nkiki hari bangajyo bari inyuma yavyo. No kuvuga jewe wazi hari abaririmbyi usanga basoha song imwe mu mwaka song izwe mu mwaka ariko akaguma bahari abo ni jewe sasa je ndashobora kumugusoye nibi mu mwaka akaguma mvugwa kandi nkaguma ndi fresh nk'ibyo so no kuvuga ariko sivuga ngo nicari ko ndakora ariko ni kujya kuntu naragabanije kasi bivanye n'ibikorwa bimwe bimwe ibintu byo kwimana ifuta n'ibindi bikorwa bindi bintu nk'ibyo ukacusaga sinda bironke mu mwanya ukwi ariko je sinayivuyemo ndakunda kora. Pida Pero inyuma yo kuririmba neza ni numu jena zikwambara kabego. Ico nubona ko abadada bishwa ukabacangaye. Ana abadada canganye. Okay, appearance yawe yo mu gihe giheruka yari appearance ya gym mu buryo wari wavyimbye cyane ariko ubu umenga wahose waheze gym. Gym nayigabanije uko no kuvuga ni kujya kona kubwiye ifise ibindi bintu nkora bita mu mwanya wo kuja mu bindi bintu. Pida Pero gushika no masaha ufise video zingahe ziri nyuma yaziya tubona izindi ziko zirazi afise video imwe yakoze ariko tarasohoka tutuye abafana bawe bitege kwironka ryari mu nyuma ya desomene. Pida Pero waraciye mu burongozi bw'ama record label canke management zitandukanye, anavuga MD tuvuga MT Money Team, uri kumwe na Bryson Melody, uri kumwe na Happy Love, Mr. Silence Killer. Aujourd'hui uhagaze gute? Ubu je magaze je nyene kubera iki? Nta management ifise kandi naziya management nakoreramo zijya nazivya none hari zo mukibono ntazo tukibona ntazikihari kuvuga aba manager ni bari serious abateba manager ntibari serious kubera iki bro? none mugabo we ufise manager uri kwambwira mama yankore audio aho yo guhama akagwa promise muri ndamkwezi kuza rinda mukwezi kuza umwaka wose je nagiye muri empty nakwisi umwaka wose ata video rimwe yose ariko mvuye urabonye ama video ko naciye nkora byavuye kuki kutumvikana n'abarongozi. Oya kutumvikana rega muri rebo kudakora kuvuga kutumvikana je manager wa MT imisi twaravugana kandi twarumvikana twe n'abajema ariko amanageri barakenye beshi sikuvuga ngo barakenye ati baravuga gukena ni kujya kuntu ufise ibintu totanga ku bandi urumva afise uburyo mukwiye ro kuvuga do support ke natwe bikamugora yawe ukashasanga biramugora. Pida Pero nishaka kumenya ikintu kimwe. Pida Pero no masari mu rukundo jewe ndi mu rukundo mu diaspora canke aje na diaspora dokunda oya Maria yawe twitege ryari? Tubwira nimba waramuhenze oya je no ambere umviriza Maria je skintu upange hanyene ku interview ngo mu munsi muzoza ushaka mbeshi. Okay reka tubandanye. Pida Pero kuri Bakinami yarahindutse, kuri My Love azaruyundi nacenza n'ama piano just style zose na hip hop byose je ibanga riri nyuma y'ivyo bintu ni ijya ni talent bro je kera kitama kwimana narimba hip hop ndavonja kuyanibe cyo tuma je style yose nzaniye ndakubita uzoshaka iyo mvizi ndimbo usanga nkora n'abandi bantu nduriyemo ntabwo ushobora kufunika kuko je style zose uje ni ndagenda hagenda ni none umva wowe nshobora gute. Reka tugene gaha
Blazo Melody numwe mu baririmbyi mugenzi wawe. Biravugwa yuko hari ama concert amaze ategura ariko ya ma concert akagwa swata. Kandi hari concert imwe twakubonye kuri affiche. Ariko ntitwakubonye ushika. Byavuye kuki? Ni kuvuga Blazo. Blazo kije namwemerera. Ozi bajya abantu bakuvuga never give up. Popote kambi. Hawase kumusukari. Hawase kumusukari. Meme bro. Kina memerera muri business ashiyamo kurinda. Ni kuvuga utemeye gufata risk atagapfuye ntagakira. None bro wataye kurinda ushobora kugenda gukora show. Hariya. Yagizene. Gushaka. Yifitiye confidence. Kuva ngabwira ko show. Hariya. Bro, ujya mu ngumana azotera imbere. None ko umusapotinze ukemera ko gushaka kuri afisha bikacikwe. Just like ni kuvuga ujya munsi jena inatega genda kuri show. Sasa show ndavyuka mu gatondo show. Ngiye yuko umuntu wese yandikiye ngo ajyana none. Ntabwo ni kuri burundu. Ujya munsi hari kwirayidi. Hari kwirayidi yes. Twebwe mutwaye bizima ngo hari ani kwenge mwaza kwa pesha. Daraba abafanzi banje bose nta numwe aje. Bose nta numwe yemeye ku. Mugaca mvuga ati ndaza kuja ntaso ariko uwo munsi cando nka deal yo kuja town. Ibintu vyihuta cyane genda. Okay reka tubandanye. Tugendeye kuri P-Love. Hagati ya P-Love na Blazo nohe murinzi yazimye. Yazimye. Hagati ya P-Love na Blazo. Kurande gwiwanje. Umviriza umuririmbyi kuzima bayivana n'ukuntu atakazanye ibikorwa bishasha mu iyo minsi n'abayisigwa bibasigwa ko yazimye. Umuntu muri iyi minsi atakazanye ibikorwa ni P-Love. P-Love ubu ntari ko arakora. Narika biyashaka ko ariko akwa muri studio ariko hanze n'ikashanje. Impamvu muzoyimubazi je ntawe numenye ko hano havasanga ndamubeshe. Okay tugende. Uri umugenzi w'abaririmbyi benshi. Bose je mugenzi. No mu gisagara cha Bujumbura Silver. Benshi. Kubereka atakorabo inyuma y'ijya korabo makoranye na YC. Kubereka atabandi baririmbyi ukorana nabo kutisunga korabo cyane. Rega umviza nababwire. Ni kuvuga urashobora kufitana ubugenzi n'abaririmbyi bose ariko ntibisubwa ku muco mukona korabo. Bagiye byose dufitana ubugenzi bafite management zabo. Siko umuntu ngo tuhura aho tugende muri studio twatiko turahenda. Kandi afite management ibintu nk'ivyo. Rero je ko ndikunda kwa je nyene umwanya wa kurabuzobwe. Ni kuvuga nturagenda ndacakora kwazo. Okay reka tuyage kuri iki naco. Pida Pero n'umuririmbyi. Yatanguriye mu akiri umwana hari band matangiye kuririmbamwo Light Band. Now bamwe n'aba producer nka Mika. No kuvuga Light Band abantu bose bayiciyemo bose bateye imbere mu bintu by'umuziki. Uribuka twatanguye yari Michael Blazo ba God Boy n'abandi urumva. Ubu Michael no producer muri Bujumbura urabona barasigiye bamwemeye kandi akoze indirimbo ni hit. Blazo wabona nararirimba bien ariko akora neza. God Boy urabona n'ubu n'umuproducer nawe nyene afise studio gwiwe. Je nanje ndaririmba bona ndikunda ko umva ntitwigeze ducika intege twagumye dukora. Ikibazo kira hagati y'umuziki wo mu Rumonge n'umuziki w'Inyanzarake ni hari umuziki se. Ni kuvuga je ukuntu ndabizi n'ingenda ibona n'ingene bizo mu Rumonge barakunda umuziki gusa ntabasani barimba umuziki bafise. Abo bafise n'abakire baririmba nabi. Musamariya arabizi. Abandi baririmba Musamariya na Fabitozi barabizi ariko hari abandi usanga bakuze umuziki baririmba ibintu bijana. Abantu bo mu Rumonge bakunda umuziki kwe gusa ntibazi kuririmba. Oya ni kuvuga Mungu hakupi vyote. Yego kwe nico nasanze bimeze. Abantu b'Inyanza nabo Inyanza hari impano, hari abantu bazi kwimba uzoshake uramumpeti wose w'Inyanza abazi kuririmba ariko abantu b'Inyanza sinzi kuvuga ngo udakunda umuziki biki nta support bafise. Nta support y'umuziki ya nta support bafise kwe. Ano masaha twitege ko niyo wasohora indirimbo na gushobora gutegura concert. Je ko sinzo itegura kwe kandi mwici nyene yambaye makazi. Oya je ni kuvuga oya urumva kuri Burunga je umunsi nzo hategura concert. Subu kuko je nkora business zunguka
sishaka gukora ibintu bihomba yego n'ukwiye ya Peter Pero reka tubere nk'abagera kurangiza ikiganiro ariko urantwengeje cyane reka dusubire kuri iki naco Mapound guhagarika kumufasha Msamaria akaza gufasha Metu Brown kandi Metu Brown yinjiye muri Evo Music asangayo Msamaria icyo kuri we nk'umuririmbyi kandi uri umugenzi wa bose yaba Metu Brown ni best friend wawe yaba Msamaria your friend ni friend wawe okay kija kintu wachakiriye gute jewe ukuntu je hari ibintu mbona sindabitahure kuko simba ndabirimo no kuvuga mu bintu muri Evo nyene bakora iki je navyo nzi mbona bakora basohora du supportinga uko Msamaria nanzi ko naheruka muri Bant Boy sinzi kubizi so rero kuba gufashwa na Mapound si ibyo ntabyo nzi neza kuko Msamaria ndamuzi muri Bant Boy Msamaria wo muziga muri Bant Boy niyo ndamuziga muri Evo ntuzi ko yarimwo agatanga arimo na ba Metu Brown akaza muri Evo aja muri Bant Boy yo ibi byakurikiye sinamenye ko ni wambeje okay imbere kurangiza ikiganiro nashaka kajya mu kamwe kavuye kuri Peter Pero Mr Masauti bro afite mu kuririmba ariko nashaka freestyle gato yive kora akaririmbo indirimbo zawe nyinshi ndazizi gusa shaka ga freestyle na so I can't lie okay you are the only in my life sunny tara jack night oh yeah kuri king rise mama akajwi kawe kama melody iyo ngwaye umbera medicine you my energy make me feel oh baby mama oh yeah ni Peter Pero Mr Masauti umuririmbyi ashoboye cyane watubwira urazi na hip hop je kandi ukuruka kuri hip hop gato bro da Pero ukuruka kuri hip hop imisegonda 10 gusa 20 sasa yeah 20 let's go kwata beat na ivugiriza twagi okay tembea hafiki imba house kick kaza sauti kaza buti mistari fake undo wa chuki guy weka viti watu akai panda gas panda gali bundoki nskari yeah miss na bari ya ndege lopata jari nize kuso gari nize kuso bili za the life s'il vous plaît sinarinzi kuzi hip hop s'il vous plaît hip hop beat mu byo yose ngayima ati rero wise Mr Pondis hajya nta birebire yo kujya ko ati mwoyiruka kuri weje ndimba hip hop okay ba Peter Pero igano kiranezereye cyane ariko burya urazi nkitangura gukora ibiganiro ko ari wowe muntu wa mbere natuma gukora ikiganiro nico tumwe musavye interview siniganda ikwiye the first muntu wa mbere interview zikivya mbere wiko nije twayikora incuro ya mbere urumva nje twayikora kandi hose viewers nyinshi okay ntuzenya hari igihe mu mwaka uheze wigeze ko wazimye wamvuga ngo se ne wazimye bari wazimye twahura nibara bafisa kamera uri kwa kamera ubusa kamera bagabo ngati wadapota sije no kwidukora interview turakora interview hose viewers nyinshi urumva numva ko blessing bro je na ku blessing kandi gutora imigisha nivuga ni interview gusa sigo bafise kamera ikazema nubwo ufise kamera ukoze ugize ntuzenye ukame naguma mbona uri bukazi ya TV za televiziyo kera umuyobozi niko za televiziyo kamera ku kamera ufise quality ifise quality kabisa thanks sana bro congratulations kabisa man kamera ira kazi ndagushimiye kuri congratulations mbaye urakoze sana man urazi kuri mu boss wongaye nyaza reka arano akuna kumbira ko ari umujeni wa bofisa mame inde ayikubwira bofisi wadoka uranyemeje ko waguze kamera okay abakunzi ba Eric Burundi TV nakubona Peter Pero Mr Masauti ngawumvise ngena ririmba ngawumvise byose arigado n'umutipe azi kwambara hari abantu bambara ntibabegwe da Pero ariko nawe urafise chance yo kwambara ukabegwa ndagwaye felicitation kabisa ugaceni nangaye bro chen nayiguze 5,000 amahereni naguze 5,000 amahereni 5,000 ne kumengara kubereye cyane oya isikuva ikintu cyose kiyo umuntu yakizimye rero guma nibeshe ko nabikuze 1,000,000 kandi naguze 5,000 wakuzanye wa
y'abakunzi ba Eric Burundi TV ndabakunda cyane yarya Simba from Sweden komena na Pida Pero ndakubwira ati kanda subscribe niba utari bwakane subscribe ndagukunda uhezagirwe n'Imana.